Baje bisaba bakisanga. Mwami Yesu. Sinkunda kwiyangaja mu bintu nk'ivyo fete. Mbega ubu mu minsi ni ngombwa ube wonze like ube Oya. Araba minsi vy'ibibonge nyene. Uye nyine apana cyane ntuvyibuye cyane mugasi mpaka ubonze nkanje ko yaje ndonze cyane. Hello, welcome again mwese mukuri bwano vya Buja Hit TV. Isaac Class kuri my see behind the camera ni Scott Big Rasta. Okay, so leka ndabashimira cyane mwese mubandanye mukurikirana ibigano vya Buja Hit TV aho musanga ama story yose ni kuri Buja Hit TV murabizi na handi musanga ama story agezweho. Turabashimiye saluti kuri wewe umaze kugira subscribe, like na share, ntuvyibagire utarabikora bikore faster kugira ubandanye uronka amakuru agezweho ama exclusive y'abantu bose kana abantu taruzi yuko ushobora kubabona ariko muri Buja Hit TV irabigufasha mu kugira ibakwegere uri hanze uri mu Burundi byose birakunda. Reka nakwibutse yuko kuri Facebook nitwa Isaac Classic ni SA2 hamusoze kuna Classic kuri Instagram ni Isaac Buja Hit TV urashaka kwandika ati SA2 hama #hajya ashkubita Buja Hit TV so cyatubonana nta ngorane. Uno munsi mu nyubakwa mu bwabi bwa Buja Hit TV. Buja Hit TV hajya yemirategwa iteka sana. Muyo ushobora kubeza ati ninde uro munsi reka namubereke turi mu ba miss ndabara mukije mawe Mahoro. Sawa. Ni sawa cyane. Rabiriwe. Merci. Merci. Shaka kumenya akano ka design kino mpuze ndaga guteguriye reka tutangurire ngaho. Zenyene. Bana yigutse kunyene urumva siyo nashanesheje. Nice. Turi kubona mu miss rero. No miss shaka kwanza ubabwire ni miss nde hama ibintu bikuriki. Ok, ni Dative Uwimana, Miss University Africa Burundi 2019. Ni Dative Uwimana. Tuza kugaruka ko ku buzima bwiwe ariko kandi tureka n'ubuzima bwiwe tuza kumenya byinshi iwiwe nase cyane ko ari mu mahiganwa ya Miss University Africa. Miss University Africa. Ni atari. Rije jongereza ajya ni atari. Uvuze nabi usanga wihekenye. So twaje. Dative ni ndi majamba atatu. Dative n'umukobwa akunda Imana cyane kandi akunda Burundi. Aya n'amajama atatu arakwiriye. Ntarakwira. Abamuhira kwa mama, aracari kwa mama. Dative n'umwana wakangaye mbana bangahe, aracyafise abavyeyi bose. Ego arasaba abavyeyi bose, n'umwana wa kane mu bana batanu mugabo novuga ko dusigaye turi bane kubera hari uheruka kwitaba Imana. Donc ubundi wa gatatu mu bana bane. Voilà. Ego hama mba simba muhira kwa papa na mama mba kwa grand-mère mugabo aho numva niho ngenda arige mba ndi kwa grand-mère arige mba ndi muhira. Ego ni byiza cyane. Ubu miss wabyinje mu gute wabonye gute kufisa impano ku mu miss sinzi ko ubu mu miss ari impano sinzi ko ari byo umuntu ashaka navyo nzi nibaze ko ari ni impano kuko ibyo basaba si bose baba babikwije. Donc ni impano hama navyinjiyemwo gute natangiye kuja mu Miss muri Miss Burundi 2018 mugandi twashoboye kubandanya ni bamwe baca bademissiona donc bitashoboye kubandanya nibaza ko iryo higana rya mbere rya Miss naringiyemwo hama iri niryo rya kabiri Miss University Africa. Jewe nukuri jewe nuvumenga ndanyotewe nari kubona na mama wawe ndafise ikintu nari kumubaza ukiri muto barakunda utuntu to miss like bon aba oya entre temps kera ntavyo nakunda kubera sinari cyo aba miss exactement nabone mengo nico kimwe na mannequin ibintu byo ku modelinga mugabo maze gukura kwisununura 10 ans nasanze bitandukanye rero kera bon abantu barakunda kwimbwira ko ukuntu ndeha nyene akavuga tuje mu miss mugaje nkuve ngo nka miss nabone mengo ni juste gutambuka mugana nasanze kirengeye gutambuka kirengeye modeling kirengeye gupoza no kwifotoza ari kindi kintu kiri hejuru yacu sinamye donc sinobesha ngo namye genre imyaka yose mvuga ati miss no si bibi tumenye imyaka yawe gushika n'umwe ufite imyaka ngahe y'amavuko 21. Okay ni byiza cyari muto ariko si cyane je ndagusumba gato. Okay Dative je shaka kumenya umaze kuja mu competition ya Miss ni Miss 2018 Miss Burundi ntiwagira amahigo yo kubandanya kugeza ngaho ubu ni ugarutse kandi bon en fait ihiganwa niryo ryahagaze
ihiganwa ryarahagaze kuva ubwo sina nta handi nasubiye kuja nasubiye kuja muri ibi nyene vya Miss University Africa nibaza ko nayo yonyine abiri Miss University Africa abariko badukurikirana Miss University Africa niki? Okay, ni higanwa riri mu rwego rwa Afrika rihuza abakobwa bavuye muri Afrika yose mu bihugu byose bitandukanye bya Afrika hamarifise imigambi myinshi cyane itandukanye kandi myiza cyane vraiment harimwo kwigina karanga n'ubwenge harimwo gutsimbataza ubumwe hagati mu banyafrika harimwo gushigikira imigambi y'iterambere cyane cyane mu banyeshuri biga mu makaminuza donc ni higanwa twagiza ni novuga nka platform canke ahantu nibaze ko ari nka ni chance ni opportunité baha abakobwa biga mu university kugira ngo impano zabo canke ubushobozi ico bashoboye kuzana canke hindi ko bashoboye kuzana muri societe mu kibano bashoboye kubigaragaza babibwire benshi yego muri make ni nukiganwa rimeze ni wowe uri umurundi kazi wenyene wagiriwe amahirwe kuja muri yo Miss University Burundi yego Africa sorry okay twagiye wigahe niga kuri Université Lumière ku Mutanga nashaka kumbwira yuko muri Université Lumière ari bakobwa bose babonye wewe gusa bon oya en fait naraplayinze no kwaplayinga kuri internet rero ntumenya abandi baplayinze wowe raplayinga ukishura ibibazo baba bakubajije ugatanga ivyo bagusavye and then mukarindira ko baselectinga mukarindira inyishu nk'ayandi ma formation hanze abazi vya yali n'ibindi donc uraplayinga mukarindira rero naraplayinze hama baranyishura donc sanga biri positive ni je bahisemwo sino kugira ngo abandi twari kumwe naba peut-être rero n'abandi bashaka kuba batabimenye kubera ino mu Burundi wacu abantu vraiment ntibakunda kurama opportunity ari kuri internet ego ri vyiza cyane urumva iyi connection wayikuye kuri internet mu majamari nta muntu yagufashe kuboko ati dative hari ibintu biraba bon nari sanzwe ndayizi kubera ko kuva muri 2018 maze kuja muri Miss Burundi naciye ntangura kwinteresa ku bintu by'aba Miss donc narabona ibindi ko hari ama competition menshi naciye ntangura kwinteresa ego hama ndaplayinga nyene gusa après baramfashije abantu basanzwe babimenyereye kugira ngo shobore kugira ndazi ntange image nziza y'igihugu cacu ndabikore neza ko hari abandi bari bamaze guseruka igihugu muri ano mahigano jewe reka ndagufelicite sana uri gukora ikintu cyiza cyane uri gutera iteka Burundi n'ubwa mbere Burundi bugiye muri aya mahiganwa ya Afrika non si ubwa mbere ni novuga ko ari ubwa gatatu ubwa kane ego hari abandi bagiye avant bagarukiye hebo ingene rero iri higana ritunganije iri un peu différent n'ayandi usanga bagira ama quart de finale ama demi finale mugaho twese turagenda kwabera muri Nigeria donc abantu baserukiye ibihugu byose hama bagatora uwo munsi nyine wa finale ko biba umunsi umwe bagatoramwe abakobwa 10 donc baravye ibintu bitandukanye kuntu bigenza kuntu kuko deje ubu turi en contact baratanguye no vuga ico no kwita kudukota numva vyaratanguye competition yaratanguye plus na ya mavote tuza kwaba tuvuga peut-être ngira un peu après hama bagatoramwe 10 babona donc bacuje abandi bafite amanota menshi kutabandi hama bakishura ibibazo rero bababaza muri abo 10 abishoye neza bakavamwe batanu abo muri abo batanu hama bakisha bagira berekana impano zabo hama bakisha bakura mu queen aba dauphine biwe babiri aya mavote nayiki nayo kuguha uruhusha ko kuja muri Nigeria nayo nayiki ni gute kuja muri Nigeria nzogenda mugabo amavote icatuma uzo bafite amavote menshi kuruta abandi azoca passa directement muri babandi 10 les 10 premières donc ufite amavote donc urusha abandi amavote buri su yuko uza kuri mu ba 10 premières bon simvuze yuko ntafise izindi capacité ko nshobora kuba mu ba 10 pourquoi pas même la queen urumva parce que nico gitumye nja muri compétition mugabo c'est bien que mba mfise n'amavote menshi donc amavote ufise amavote menshi bizompermettre kuba umwe mu ma 10 premières directement atabindi barinze kuraba et donc kuvota cane amavote nica afasha ubundi mugasi ico gusa birerekana kandi yuko mu gihugu cyacu dusupportingana urumva biraryoshe gukora ikintu witswe kuseruki aho ico ubuserukiye cose mugabo abantu userukiye kumva ko gusupporting nibaze yuko ari kwerekana n'ishusho ryiza ku gihugu cyacu ko dushobora gushigikirana umva babonye mu bindi bihugu
aw mu Burundi bafite amavote menshi wow ucumengo nyene dati turahari kugira ngo dusupportingane mu bivyo byose kuvyerekeye igihugu cacu yego ni neza cyane ni vyiza cyane urabona ko Dative arakeneye gushigikirwa kuri je no kuri ndagukeze jewe n'ubwa mbere mbonye umu miss agira media tour je ndiko ndakubona ku ma radio atandukanye mu televiziyo saba biganiro ni vyiza cyane kandi biratera iteka naho ndi muri nyuma yawe ariko ragufasha bino bikorwa byo kumenyekanisha Dative ibi vya media tour ndafise abantu bamfasha kumpa ivyumviro benshi vrai sinovuga ngo ndabayetse ndafise benshi bamfasha mu bitandukanye si c'est pas seulement muri vya promotion n'ibindi barahari vraiment benshi bamfasha nice reka rero je tuje muri vote tugendereyo mu byo gutora utumvishe neza kuko ariko kurikana Buja Hits ho ni benshi ndabizi uko turakuna umwanya shaka ubidondagure buke neza étape par étape idonido ingene bigenda umuntu ashaka gumutora Dative abigenze gute umuntu arabikira kiganiro ashaje ko applica muri telefone yiwe ati ndiko ndavya applica voilà hein okay kuntora biroroshe cyane biroroshe gose reka nanje shefara telefone tubigiremo ucubibona ko byoroshe amavote ariko bera kuri Instagram ni application ni platform yo guchatinga ni nka WhatsApp canke Facebook yego ni Instagram niho amavote ariko arabera hama uja kuri Instagram ukandika muri recherche Miss University Africa biri uko nyene mu congereza Miss University Africa hama hariko amafoto menshi ugishika kuri page d'accueil tubona amafoto menshi cyane y'ibihugu bitandukanye rero turaba ku mafoto y'u Burundi donc yiwanje ni je nyene ndiko hama ukacuraba amafoto haba hariko n'izina Burundi rero ni foto mfise drapeau ukacugira like kuri izo foto ubu hamaze kuja ku foto zitatu ego ariko still haracari izindi zizoja ko nazo nye zirakeneye amavote kuko bazoteranya amavote yose hamwe rero uja kuri izo foto zitatu zimaze kujako ukagira like aho weje kuntora mugani ni byiza kandi ku muri version commentaire gutaginga abantu benshi kugira ngo nabo bace baza kuvota no gusharinga kugira ngo dushobe gushikira abantu benshi batandukanye jewe ndiko ndabigira ngaha kuri Instagram yanje ariko sinzi ibintu bije mu mana yanje fasha tora kwanza uvyandike wewe hama Scott ndagusabe egereza ngaha kamera abigire wenyine muri telefone yanje tuvote turabe je ndamuvote kuri account yanje Scott welcome gira vote hama cyo twerekana kuri ekra voilà ni Miss University Africa hazi ibintu byinshi mugabo hari profil ya birafatanya birafatanya Miss University Africa hama ucubona amafoto menshi y'abakobwa batandukanye reka tubibereke raba neza profile nuko imeze uravye neza indani ucubona amafoto y'abakobwa benshi baba miss okay nice ngare muri amafoto we uri rero ndinga voilà Burundi donc ni dina yanditse ucugira like iyo ni vote ni vote oya turayimuha iyo ni kwa si gusa donc ini categorie ya mbere y'amafoto hariho izindi voilà hariho iyindi z'amadrapeau mfite drapeau y'u Burundi nayo ragira donc hariko amakategorie atatu voilà izindi ngizi naho icugira like je ntaje kumutora oya iyo urayitwaye kuko igene ndabibona nibisanzwe ma like gusa nawe cyane en tout cas bimeze neza ça avance bien Uburundi vraiment dusigaye dutesa turazi gushigikiranira kandi tubandaye kubikora uko nyene novuga ko ubunye nibaza ko ndi nko mu kibanza ca gatandatu muga dushize tugize effort tugashira inguvu zacu hamwe birashoboka vraiment ko shobora kuba mbere mu mavote hama n'igitsibo kigataye iwacu neza cyane aro benshi ngaha mbona ariko bakiriyo bakiri Burkina Faso baracari hasi cyane Miss wacu arayitwara je ndakwifuriza amahirwe meza kandi byumvisemo kuza kwitwara kuko promotion zirabandanya Buja Hits TV twabikoze nanjye namaze kumutora nagutora abonye ko kijyanye na merci okay nice nawe rero kuri turakuna umwanya bikoreja muri Instagram benshi murakoresha ama Instagram bwana muje hariya mutore Dative kugira ibintu bigende neza cyane unashimana commentaire mwishire kugira biboneka abarundi biwacu ariko uravye muri ama vote n'ama commentaire menshi kumuronka Dative abarundi ni benshi canke hariho n'abanyamahanga abarundi ni benshi harimo n'abanyamahanga mugaba bakebake mugaba benshi pourcentage nini y'abarundi kandi ndabashimiye cyane abantu bose bamaze kumvota sinzi gene nzobashimira muganda bizi iterambere ryanje n'iterambere ry'igihugu kuko ni naba Miss University Africa n'Uburundi buzoba ko buravugwa
puisque turi en contact n'abakobwa bose naje turavugana muri groupe hama nyine umwana mbwa turatwe irya mbere nari numvise Burundi shandavuga what donc ntiyarazi Burundi kwa ndavuga ati faut que tugira effort rero igihugu cacu kigatera imbere mu madomeni yose kuko ari talent ari ubushobozi turabufise vraiment abajene b'abarundi bari talentueux byatari faut que tubikorera ko rero. Nice, ni byiza cyane. Dative twavuze byinshi kujyanye n'iby'ubumisi bwawe, ubuzima bwawe, mbere mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki Dative? Nkora utuntu twinshi dutandukanye mugabo apart ko ndi umunyeshure ndakorana na team yitwa SMS Sons of the Morning Star ndayifasha muri management. Ndakorana na ndi founding member membre fondateur wa team yitwa Greta Woman y'abakobwa nyine duari ku empoweringa abandi bakobwa nkatwe. Ndakorana nk'umu volontaire muri association yitwa Afro Talent ihari pour kweleva amatano y'abantu no gukora amaactivité atandukanye ajanye na bien commun. Wewe ndabani atari umeze neza kabisa uhagaze neza. Mbega ubu mu minsi ni ngombwa ube wonze like ube oya araba minsi by'ibibonge nyene uye nyine apana cyane ntubyibuye cyane muga simpa kubonze nkanje kwa je ndonze cyane muga simpa kubonze nkanje hari abandi bashaka kuba banduje par exemple nk'uwagiye avant jewe ntiyari yonze nkanje Mbega ati hagiye ujya kangahe ku munsi? Njya kangahe 3 fois. Ivyo none musaze ugiki gituma utavyibuha? Shaje ndafungura kandi neza. Naho nyine abavyora bitwa kumavuga ati oya jya kurusha muga ndafungura neza. Gusa sinzi ngira ndakora cyane ico gituma ntavyibuha cyane. Uravyifuza yuko umunsi muzoza Bon, apana cyane mugao oya bisanzwe nyene. Nice. Reka tuje kutubazo tubiri cyangwa dutatu twanyuma turi ande aho ivyo busanzwe gukora nibisanzwe. Dative biravuga yuko ba miss muri abantu musohokana abantu baba VIP baba boss ukuntu like abantu ba star abantu bo hejuru batuze cyane nivyo. Ah bon. Je ntabyonze. Ntabyonze. Nokuri? Okay, Dative abahungu atosohokana nabo bameze gute? Abahungu umuhungu utosohokana nawe ati nukuri naho vyogenda gutuma umuhungu ameze kuvema jewe happy. Gusohoka uvuze gutembera. Muri kuja en couple. Umuhungu ntosohokana nawe. Ico kibazo kiri un peu bizarre ngao. Nta numwe. Umuntu wese afise agaciro kiwe urumva. Nta office byose kandi nta ubuze byose rero simo naho numva ngo umuntu ntosohokana no umeze gutya. Aya. Ataraka banga turakunda kubaza abakobwa baza muri Buja Hits aba ex babo naho tubimenye ntaco vyo twa. Wewe haje bisaba bakisanga. Ngami yes. Singunda kwiyangaja mu bintu nk'ivyo fete. Kubera. Byarigeze kubabaza warigeze kubijamwo nyene bira. Bon oya gusamba numva umengo kenshi mu gukora ikintu mba nkeneye impamvu yo kugikora. Iyo nafite impamvu yo gukora ikintu ntaco nkora urumva rero nibaza ko sindaronka impamvu yo tuma niyangaja kwa. Muri wewe nturabyiyumva? Muri je sindabyumva. Nturaba capable kuyangaje ivya couple. Ba tubivuga. Ushaka kumbwira yuko rero uri single? Reka ntitubeshe. Nibyo. Nk'ubu hagiye umuhungu abahungu benshi baba diaspora b'abanyamerika kandi bahagaze neza shaho kashaka je ndamushaka Dative akaba yifuza ati je ndakeneye umukobwa ameze nka Dative ariko nshaka kubimupropose wo mu push sanyo mukupira cyo kibazo cawe. Bon d'abord sinagitahuye neza. Okay, ikibazo kimeze uko hariho umuhungu yifuza kuja en couple nawe juste yakubonye no kuri ekran wanashima kuko icyambere gikunda n'amaso ariko rero aragukeneye kuri wewe wavuze yuko utari capable arabire kuri rero yuko urumva imiryango yawe iruguruwe mu cama ntari capable yi nturi en couple uri single girl. Okay, sawa arakeneye rero yuko aba nawe nturi capable turaba d'accord. Twabivuga naje wari we wese kandi apana byo kuvuga ngo aba diaspora c'est quoi ça wari we wese
Ego. mubivuga okay atarakabanga utanga nimero ya WhatsApp Facebook na Instagram ndishura message nitwa Dative d'alors Uwimana izina ryo kumenga go Dative d'alors Uwimana tu dicte ou DATIVE DALOR UWIMANA Dative c'est indome zingahe fast 6 Uwimana 8 non 7 nice so good Dative je ndakwifuriza amahigwe mu byo urakora twayaze neza cyane gose merci beaucoup nukuri merci kuri Buja Hits merci kubanda byo kubaravye video bose kandi j'espère ko tuzobikora ku bwinshi ku bwa intérêt y'igihugu cacu kandi mu supporting vraiment je nyine ntavyo noshobora okay reka nuva menga hakarusino gasozira ntakubajije ko mbega igihugu kizokunguka iki ku bintu ugiye gukora kuba mu miss wa University Africa Uburundi hoho buzovyungukiramwe iki turekanye na visibility bon reka ndabivuge gutya ndabivuge muri sensi y'akarorero ni byinshi cyane par exemple nk'intamba zigiye guseruka igihugu zigatsinda akanoti kaba kinje mu gihugu bon mugabo nanje imigambi mfise nta handi ntegura kwirangurira nakubwiye nsanzwe nkora muri Afro Talent bon amadomene abiri nkoreramwo cyane jewe ni domaine ya bien commun ikintu cyose gishobora gutuma abantu babaho bamerewe neza nizo domaine nkoreramwo cyane hamwe na domaine z'aba empowering abakobwa urumva hamwe no ba Miss University Africa parce que uraronka ama sponsor uraronka abantu bagushigikira cyo baragushigikira ku ma projet par rapport ya vision y'ubuzima bw'iwawe nibaze yuko shoboye gutsinda ibyo bintu byose nzabikorera mu gihugu cacu investissement zose zizoza ni hene ngaha nyene kubera je suis pas du genre kugenda kure je vraiment ndakunda ngasi nzigitsoma ndakunda cyane ndakunda Burundi gose ba numva ngo no ko investissa cyane mu gihugu rero c'est très important quand je suis déjà c'est nuzoba ntaguciriyemwo nuzoba nk'aba bandi barose notifié oya vraiment Dative nzoza na kamera turacari kumwe vraiment okay nice reka dushimire sana hama félicitations urazi kwisigura neza ndabona uzobitora merci beaucoup uko nivyo baramba misi bararaba ingene mwisigu ingene ushikije cyumviro cawe birakonta cyane neza cyane twari babwira bariko kurira Buja Hits ati mugire subscribe kuri Buja Hits TV bashi bakuvota hari Nimwibagire don't forget kugira subscribe kuri channel ya Buja Hits je namaze kubikora rero mfasigaye gusa ifoko tubikora twese rero abagenzi banje mwese muzo iyi video ifoko musa mugira subscribe nice mutibagira kandi kumuvota bibuse kandi mu gusozera vote bayigira gute uja kuri page ya Instagram ya Miss University Africa hama ukara amafoto ariko hari category 3 z'amafoto ukagira like ku mafoto y'uwanje donc y'u Burundi nanye amafoto yose asigura iki ko izo category 3 zisigura bon imwe mbafise drapeau y'igihugu donc ufise drapeau y'igihugu yindi c'était portrait kugira ngo abantu bashobore kubona exactement uriwe hamindi ni tenue juste isanzwe en fait c'est pour kugira ngo abantu bashaka kudécouvrir uwo queen bashaka gutora uko ameze parce que hajya apparence irerekana karanga k'umuntu urumva reka simvuge ngo ubwiza ariko mvuga karanga iravyerekana donc hajya amafoto c'est pour kugira ngo abantu badécouvrir juste umuntu bashobore gushigikira parce que c'est pas abarundi gusa bavota ni Afrika yose urumva nico gituma tugira haracyasiga n'andi mafoto azoja ko twambaye impuzu ndangakaranga twamego ni byiza cyane so ni byinshi Dative twamumenye twamenye ibyiwe twamenye ibyo kwarategura nimwe geramaze kumutora mwayibonye reka rero tubijemwo twese tuje mu vyambu abana azobe umumalikia niko bayivuga mu Giswahili so je ndabashimire cyane mwese mwariko murakurikirana kino kiyago twavuganye neza na Dative mwumvise ibyo byinshi nitwa Isaac Classic Scott wakoze sana ugifashemo neza cyane yari kuri kamera yayifashe neza ebana ari makini aparo mchezo big rasta so big sana big up sana hama saluti kuri umaze kugira subscribe like na share utibagira kandi gusangiza abandi zino link kugira zibashikira ari benshi tube benshi tubane tukurikina Buja Hits hama ivyiza biri imbere kandi ibindi biri nyuma byose subira inyuma urabona ama video mashasha meza ya kera byose biryoheye ugutwi biryoheye amaso bisanga muri Buja Hits TV Isaac Classic kuri Facebook ni Isaac Classic konyene ES azibirisi hama Classic
Lokinene hari umuntu amaje ngo Lokinene bisigura iki nzo bisigura bye